irindi jambo. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumva icyo Imana ivugana natwe biciye mu ijambo ryayo. Turahaye kaze umwungeri wa kabishanyo rya Pentecote ry'Ibujumbura ashika hano umubyeyi agaburira abana turi imbere yiwe, twiteze kumva icyo Imana yamucishijemo. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Emwe nuko ngo harateye mbega ngo ni ingwara y'iki? Ngo inkende kweri. Ntaco izote bihere tugumbirane. Hanyuma ndanezerewe cyane kuko namwebwe numvise yuko muri Ebenezer. Bega Ebenezer muri azi cari ico? Uvuga ngo kugeza n'ubu uhora hagize gute? Ngaha mu gishingano kugeza n'ubu uhoraho aracabatabara. Cende umuntu akunda kurota, namaze gutangura kurota ibyaha kandi aribwo bwa mbere ndahaza. Ntanguye kurota mufise urusengero rwiza kandi na balko ntimuze muyibagire kuko muguma mugwira none ku munsi mugabo bavuga ngo ntawubakira Imana, nahone nimwavyubaka muzosubira murengegwe, muraca mwihereza iyi misozi murondera ahandi. Yesu nashimwe. Nuko dukoresha umwanya neza kubera nibaza yuko ari ibindi bikorwa byinshi, ariko ndanezerewe cyane. Nibwo bwa mbere nkandagize ikirenge hano, ariko nibaza yuko nzogaruka. Umwanya ukwiye uhari, ariko mube murakira intasho z'abantumye kubaramutsa, harimwo n'umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote ry'Ibujumbura n'abandi bakozi b'Imana no munzi wanje. Abamenye bose yuko nzino bantumye ntasho muzakire mu izina rya Yesu. None rero umupasiteri umukozi w'Imana yamaze kumvugira ibintu, ariko arahanura ababene data bageze ikirenge mu ca Yesu ngo ivyo bintu mubibandanye mubishishikare mukore neza. None rero dusome hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice ca 9, turasoma nuriya murongo wa 4. Yohana igice c'9, sinja gutevya mu ntega amatwi. Yohana igice c'9 hariya ku murongo wa 4 turabica ijambo ry'Imana rivuga. Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice c'9 umurongo wa 4 havuga ngo twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwantumye hakibona, buhava bwira atawugishobora gukora. Yesu nadufashe cyane. Twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwantumye hakigize gute? Buhava bwira atawugishobora gukora. Aya n'amajambo y'Imana Yesu yariko arabwira abariko baramwumviriza, abatera umwete ugukora kubera wari umwanya mwiza wo gukora, kuko ibihe birahindagurika. Yesu nadufashe cyane. Ibihe birahinduka. Wewe Imana yazanye, wowe Imana yahamagaye, ukumva umuhamagaro w'Imana wo kuduga ku musozi w'Imana kwahezagirirwa no kwakorera ibikorwa by'Imana. Ukore hakibona kuko buhava bwira aho umuntu atagishobora gukora. Yesu nadufashe cyane. Umuntu yoshobora kwibaza ngo none bwira ryari, naho baza mugenzi wawe none ngo bwira ryari, aca kubwira ngo iryo ni ibanga ry'Imana. Ntituzi igihe cuko ibikorwa bihagarara bukira, ariko hari ibimenyetso bimwe bimwe duhora tubona. Yesu nadufashe cyane. Mbega muribuka igihe ubu bavuga ngo nakaranda ibihara by'inkende baratanguye kutubuza kuramukanya, sivyo? None yaba atari ibyo mba nababwiye ngo umuntu wese angumbirire mugenzi we, mugabo
haraje ikintu citwa ibihara vy'iki. Mu minsi yahera naho Imana yaradutabaye, naho ne twabonye Ebenezeri, kuko haraje ingwara muri kino gihugu ituma abantu bataramukanya. Yesu nadufashe cyane. Ituma abantu ku munwa bashiraho iki, byari bihe bikomeye. Yesu nadufashe cyane. Igihe ca corona abantu twebwe Imana muri kino gihugu yadukoreye ibitangaza. Ahandi bavuga ngo ntihagire umuntu yicarana n'uwundi wegeranye, aho umwe wese aba yahaye imetero hagati y'umuntu n'uwundi. Ubwo wumva ivyo bintu biryoshe. Bakavuga ngo mu bihugu bimwe bimwe amasoko arugaye, none abantu bahora bakorera mu isoko nimba batagize umwete ngo bakore baziganye, ubwo haba habona neza. Abandi nabo mu Kirundi bacavuga ngo habavye. Yesu nadufashe cyane. Hari habavye rero, abantu baragerageza bararondera. Hari hano nagiye kuvuga ubutumwa, harambabaje umudamu araza atereka jewe nsengera. Ndagusengere mu biki? Ati aha tuzindukira. Urumva umugabo we yamubwiye ngo umviriza rero, ngo warumvise ko habonetse umuti ngo uvura corona. Tekaje ntawo numvise. Ngo ntiwumvise ko hari akantu kitwa gashatsi ngo batora muki? Aha ndabumvise yuko mwabyumviye. Ngo agashatsi ko muri Bibiliya agaca vyuka, ngo vyuka akavyura umugore n'abana, agaca umwe wese ngo akamuha ikibakure c'amazi arimo ako gashatsi, ngo aratoye umuti wa corona. Ataha inda iri mu kumeneka kubera amazi arimo agashatsi. Bimeze gute? Ati umugabo twese aradutondeka, ati none ako gashatsi warakabonye? Ngo yego yagatoye ngo muri Bibiri. None ako gashatsi gasangwa iki? Ngo nagashatsi kera. Yesu nadufashe cyane. Iyo habavye, iyo ibintu vyakomeye, gukora biragoye, abantu barajuragirika. Yesu nadufashe cyane. Ntihabuze no ngaha babuguye muri uwo mutego ngo hari agashatsi kavura. Ngo hari ibimenyetso biriko biratwereka yuko ibihe bigoye bitwegereje. Yesu nadufashe. Turumva intambara ngo Uburusiya ngo na Ukraine ngo bariko baragwana. Haheze igihe kingana gute bagwana? Mbega bazoheza ryari? Ubwo nibiriko bitujana ahandi hantu. Burya n'ivyo bihugu bibiri gusa biriko biragwana gahema. Hariho n'ibindi mu mbavu, hariho n'ibindi bishamitse, birashobora kutujana ku ntambara igoye. Ndibaza abantu bari muri Ukraine abatakoze hakibona, ubu hari ibagora gukora, siko none? No mu Burusiya bashikiriwe baragira ubwoba. Erega nta ntambara iba ntoya, kandi mu ntambara burya nta mwana arimwo. None Dawidi ntiyanesheje Goliyati, bamengo ni mugufi, wamengo ni mutoya. Yesu nadufashe cyane. Ijambo dusomye rivuga ngo ni dukore hakibona, dukore ibikorwa vya data hakibona, bugira bwire aho hadashobora kubona. Twavuze corona, twavuze Uburusi, abantu bigaza. Hari intambara ngo y'Abanyisirayeli n'Abanyepalestina. Mwibaza yuko burya Abanyepalestina bakora mu mwidegemvye? Oya, abatakoze hakibona ubu uye barajuragirika, biragoye, barara ntibuca. Yesu nadufashe cyane. Ibihe birashobora guhinduka. Wowe wahaye ugikorwa n'Imana, ugikorana umwete, ubikora ubikunze, kuko ntituzi umunsi n'isaha Yesu azozira gutwara ishengero ryiwe. Yesu nadufashe cyane. Turiko turavuga ijambo rivuga ngo gukora. None gukora ni iki? Umuntu ashobora gukoresha amaboko, abarima bararima, abubaka barubaka, n'ibindi, kandi gukora biraruhisha. Mbega hari umuntu akora ntaruhe? Ngira ngo ntaba ariko arakora. Abandi bagakoresha amaguru, bakagenda bakava ngaha bakajiyo, bagiye gukora. Abandi bagakoresha kanwa, handiko ndakora. None sivyo? Abaririmbyi baciye ngaha bose burya bariko barakora. Igikorwa c'uwabahaye igikorwa kuko hakibona, kuko ntibazi igihe buzirira. Yesu nadufashe cyane.
umuntu wese arafise ibyo ariko arakora, ariko ubikore mu bwizigirwa, ubikore mu kuri, ubikore mu kugororoka. Kandi umuntu ashobora gukora mu gutanga ibyo afise. Yesu nashimwe. Nabonye abantu bagiye baraca ngaho bafise amabahasha bakorokerezayo hajya bariko barakora, kandi bakora bazi uwo bakorera, kandi bakora baziga impera, bavuga ngo reka nshishikare, reka nkomeze, ntawuzi umunsi n'isaha, kuko ibi ndiko ndakora, ibyo nahamagariwe gukora, ninabikora mu bwizigirwa nzoronka impera itagabanije. Yesu nashimwe. Dukorera Imana ihemba neza. Yesu nashimwe. Umuntu rero ashobora guhitamwo gukora neza canke gukora nabi, ariko twebwe nk'ishengero ry'Imana canke nk'abana b'Imana twahamagariwe gukora neza. Yesu nashimwe. Dusome muri Matayo 21, turagerageza kunyarutsa kugira dukoreshe umwanya neza. Matayo 21 turasoma hariya ku murongo wa 28, turabica ijambo ry'Imana rivuga. Matayo 21 ku murongo wa 28 ni umugani w'abahungu babiri. Mugira ngo iki? Habaye umuntu yari afise abahungu babiri, aragenda bariro mukuru ati, genda mwana wanje uyu munsi uje gukora mu ruzabibu. Aramwishura ati, kasi ngenda. Maze hanyuma aririmbura aragenda. Aja kuwa kabiri aramubwira kuno, aramwishura ati, ndagiye muvyeyi. Ntiyajayo. None muri abo bompi nuwe yakoze ivyo se agomba? Baramwishura bati, nuwa mbere. Yesu arababwira ati, ndababwira ukuri yuko abatoza kori n'abasambanyikazi babatanga kwinjira mu bwami bw'Imana. Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana twumvise abahungu babiri. Se arabaha itegeko. Uwa mbere aramubwira ati, uruzabibu urabona rwahimbiye, genda urukoremwo bigende neza, tuzoronka umwimbu. Umwe ati, singenda. Yaranyarukiwe, siko none? Iryo jambo yavuze bagita kugambarara. Kugambararira umuvyeyi. Rega hariho abagambararira Imana. Yesu nadufashe cyane. Uwundi nabavuga neza agira ubujyaje ati, genda mu ruzabibu wewe mwene wanyu yanse. Ati, ego muvyeyi ndagiye. Mugabo ntiyagira gute? Yabaye indyarya, yabaye umubeshi. Mugabo yirimbuye rero. Ikibazo cavuga ngo none uwakoze neza n'uyuwe? Nuwirimbuye. Naho yari yavuze nabagahakana, ijwi ryo mu mutima ryaramucanirira riramucumita, arahindura aragenda. Yesu nashimwe. Erega natwebwe haraho dusanga twaciye mu nzira mbi, ariko kubw'ijwi ry'Imana, imbuto y'Imana yakorokeye mu mitima yacu, umuntu arisubiramwo akirimbura akavuga ati, ndagiye. Yesu nadufashe cyane. N'umwana w'icangazi niko vyagenze. Yaragiye arakora nabi, muga aririmbura ati, ibi bintu biriko birambako, ko ndiko ndakora nabi, nta mugisha nzokwigera ndonka muri bino bintu, ahubwo nzopfutana, ahubwo nzopfiramwo. Reka rero subire kwa data nsaba imbabazi, hama ibisigaye bigende neza. Yesu nashimwe. Uwo mugani w'abo bantu babiri uratwereka ingene bikwiye kugenda natwe muri ibi bikorwa Imana yaduhamagayemwo. Birashobora kuba bitariko biragenda neza, ariko wisubiyemwo ukirimbura ugatumbera neza, Imana ikifuta ibyo wakoze bibi ukaronka umugisha. Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana turiko tuvuga gukora, kandi iyo dukora atajwi riturega mu mutima, iyo dukora twumva yuko twemeranije n'Imana yacu n'ijwi ryo mu mutima, iyo dukora tubikunze tubinezererewe tukamurikirwa n'ijambo ry'Imana, biragenda neza. Mugabo uhushije ugaca mu yindi nzira kiba ikibazo. Yesu nadufasha cyane. Reka mu bunyarutsi dusome muri Luka 5 ku murongo wa 5. Turagerageza kunyarutsa uno munsi.
Luka 5 ku murongo wa 5 turabe abantu bagiye gukora. Luka 5 ku murongo wa 5, reka duhere ku murongo wa mbere niho tubyumva neza. Nuko ishengero ririko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana, yari ahagaze ku musenyi w'ikiyaga c'Genezareti. Abona amato abiri aziritswe ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarovyi bari bayavuyemwo boza insenga. Atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramusaba wabwigizeyo buve ku nkombe gatoya. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Ahejeje kuvuga abarira Simoni ati gira mwidamba muterere insenga zanyu murobe. Simoni aramwishura ati rega mwigisha, twakesheje ijoro ryose twatamye ntaco twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Babigize baruwe ifi nyinshi, insenga zabo zigomba gucika. Yesu nashimwe. Ndiko ndavuga ngo gukora watumberejwe na Yesu ni ivy'igiciro. Iyo uri kurakora uzuti aha ndi ku rutonde rw'Imana yambwiye, aha ndi ku rutonde rw'ijambo ry'Imana, hasi nyuranije nayo, umugisha ubu musesekara. Yesu nashimwe. Namye numva korale nyinshi zivuga ngo n'amashimwe ni Ebenezeri, hariho ivy'Imana yadukoreye, ibintu byari bimeze gutya, ibintu byari bimeze gutya, none ubu byarahindutse. Murashima Imana ko yabakoreye ibikomeye, siko none? Ariko hajya Imana yakoresheje mwebwe nyene. Yesu nashimwe. None ntimwavuze ngo ubu musigaye mufise uruzitiro ngo murafise clôture? None ni Imana yahengereye mwijoriza kugubaka mwikangura musanga ruri ngaho. Imana ikoresha mwebwe, nuko mwayemereye, nuko mwayiyobotse, nuko mwayumviye. Nimwumvira Imana mugakorera ku rutonde rwayo, n'ibindi bizogenda neza. Yesu nashimwe. Nuko Imana ikoresha abantu yabahamagariye gukora, nta kindi cyatuzanye no kuyihimbaza no kuyikorera kugira ngo tuzoronke impera. Yesu nashimwe. Kandi ni muri ubu bugingo turonka umugisha no mu buzoza. Yesu nashimwe. Murabona ngaho ingene hariko harasa neza. Je sinahaje igihe hari hameze kujya mwamye muririmba hari hameze, sinahaje. Mugabo rero uko hasa, uko hahindutse hakamera neza, niko na mwebwe mwahindutse mukamera neza. Sinzi abakristo ba mbere ingene bari bameze, kandi ntihagire umuntu azovuga ngo ishengero rirakennye, niwe azoba atazi kubivuga canke niwe azoba kenye. Yesu nashimwe. Hariho umukozi w'Imana yadushingiye inaha, yagiye ahantu ariko aratangaza ibikorwa ngo regira ishengero ngo rirakennye, ngo n'abakecuru, ngo n'abanyeshuri, ngo n'abadandaza batarunguka. Arabwira ati none musenga Imana yitwa ngo iki? Arabwira ati ni bande bagomba ko Imana ibahezagira, mugabo niyahereza kubahezagira bazoce bayikorera. Baraza barafukama arabasengera, uwundi munsi arabasengera. Ubu iryo shengero nigitangaza. Bamwe baja kurangurizo za Dubai twumvise, abandi baja mu Bushinwa, abandi baja hehe. Umunsi umwe yagiye abona bamuhereza kontake y'imodoka ngo mukozi w'Imana ngo aratweretse yuko Imana idakena, ngo kandi n'ishengero ntirikena. Bagiye babona imigisha, babona imihezagiro, nabo baca bumva bokorera Imana. Yesu nashimwe. Imana niyaguhezagira nawe uzoyikorere, uzoba uri kurugurura imiringoti Imana icishamwo imigisha yagusezeraniye. Yesu nashimwe. Turiko twiga ijambo rivuga ngo gukora neza. Yesu nashimwe. Petero rero ntiyajanirana, sinzi ko mwebwe mujanirana. Petero yararavye ingene birirwa baraduga imisozi baruha, ingene birirwa ati mbe none ko twahivye vyose tukagukwirikira, ubu buruhe tugira tuzoronka iki?
ati mbwira je sinjanira na rero. Yesu yaramukunze rega atubajije neza, nta wahevye ibi nibi kubw'igikorwa c'Imana cyo kubwagakiza atazobishumbushwa umurengera muri buno bugingo no mu buzogira gute. Yesu nashimwe. None uko mwasa abatanguye ngaha uko mwasa ubu niko musa kweli. Ndakunda kwibutsa abantu mbega abavukiye muri kino gisagara gira gutya turabe. Abavukiye muri kino gisagara sawa, abavukiye ruguru ni muduze usanga ari nka bose na jewe ndimwo. Aha naho inyuma yanje abavukiye ruguru. None ndabaha akantu uzenya ka exercice kamwe. Ibuka umunsi wa mbere umanuka uva hariya ruguru. Ndabona ko harimwe abakuze ngira hariho abazanya agasashe gasa n'icatsi kibisi bazana namwe impuzu zabo. Hariho abaje bambaye udukamba mbiri. Hariho abaje bameze gutya bafise ibiro bikeya nk'ibi vy'iwanje. None ubu ntimubona yuko Imana yabahezagiye. Murakwiye gukunda Imana mukayishimira iminsi yose kandi mukayikorera neza. Yesu nashimwe kuko Imana namwe yabagiriye neza kandi ibindi biri imbere navyo bizoza biruta ibi. Yesu nashimwe ariko nimwakora neza. Reka dusome icete ca mbere Paulo yandikiye abikoreye ino hantera mpezaga sinhevye no munsi. Icete ca mbere Paulo yandikisha ingero gikoreye ino igice ca 15 turasoma nuriya murongo wa 58. Turiko tuvuga amajambo yo gukora neza. Gukora neza, gukorera Imana neza. Hariya mu cete ca mbere c'abikorino 15 ku murongo wa 58 ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko bene data nkunda mukomere ntimunyiganyige murushirize iminsi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubw'ubusa mu mwami. Yesu nashimwe. Abantu barashobora gukora bakaruha ariko impera nayo ni igitangaza. Abantu barashobora kuduga imisozi, abantu barashobora guheba ivyabo nkuko Petero yavuze ngo mbega none tuzoronka iki. Ubutame duhura nabwo si ubw'ubusa mu mwami. Yesu nashimwe. Ndibuka uyu mupastori n'umupastori nkunda cyane igihe kimwe ariko aratwigisha hariya aravuga ngo ndababwire ngo vyanka bikunda ngo jewe ngo nzoja mu ijuru ngo kandi ngo nzonahembwa vyinshi. Aca aratanga akarora ati eheraba abantu bakorera abandi ati yo Mana ndayikoreye imyaka hafi 40. Ati none umuntu yo gukorera imyaka nawe ba 20 canke 30 naho wowe uri ngumyi gute woreka kumuhemba. Iyo Mana rero dukorera izoduhemba. Imana ntiherana naho kizoba ari ikintu ubona ngo ni gitoya ifise agaciro imbere y'Imana. Yesu nashimwe. Narabonye umwana yarantangaje. Mama we yari yavyaye hanyuma uwo mwana rero acaza iwanje nakuzukuru. Hanyuma rero karihererana umuntu karamubwira ngo nkorera ngo amuhe urupapuro ngo nkorera ngo umutima. Arakora ku gapapuro arakata neza agira umutima acaranyegetse. Acaragenda asanga muri maternité mama wiwe yanyegeje arakamuhereza. Umutima w'urupapuro numva ko ari ikintu gisanzwe ariko nyina yarabonye uwo mutima ararira mosoza aramurenga baragumbirana baranka guheza. Ikintu gitoya rero ukoreye Imana kuko uri umwana wayo yo yibona kuko zibikomeye ku ega ivyo dukoresha vyose n'ivyiduha. None twe bikura itabiduhaye. Hariho ibintu abavyeyi bakunda guha abana ibintu vyabo gacavuga ngo mpa umwana w'ingumyi rero acagira gutya kandi ari umuvyeyi yari yayimuhaye. Yesu nadufashe cyane ntitubi ingumyi dukore nk'abakunda umuvyeyi wacu ariyo Mana. Yesu nashimwe cyane.
kandi noneho ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora ntakagira gute. Ariko bavuga yuko ibinebwe ngo ari byo birya cyane. Umuntu w'ikinebwe mu kujya abanza kwikura ikoti. Yesu nadufashe cyane. Kandi birumvikana hajya ngo wabitetse nta peti nyinshi agira. Oya, ariko utabitetse abisanze ngaho aravyomeka ndakubariye. Yesu nadufashe cyane. Abantu b'ibinebwe barabaho. Mugabo we na jewe bene data ntituyibinebwe. Twarahaye igikorwa tugikorana umwete tugisozere neza kuko twumvise yuko tutazokwama dufise imyanya yo gukora. Ingwara ziraza, urupfu ruraza, ibihe bibi biraza, ibikorwa bigahagarara. Ariko kwibihe bikiri vyiza dukorana umwete. Yesu nashimwe. Ariko rero hari abitiranye ibintu nakaga kutamenya yuko uri gukora nabi cyangwa kuri gukora neza. Ni ukuvuga ngo kwishingira inayo mu mutima. Kandi umuntu ariko arakora nabi arabimenya, umuntu ariko arakora neza naho narabimenya. Yesu nadufashe cyane. Twahevye byose dukurikira Yesu. Yesu nadufashe cyane. Birashika abantu bakaba bakora gutyo, ugasanga umudandaza yahiritse umunzane aho kugira ikiro gikwiye agira amagarama 900. Muranumva kuri ayo mastation y'ibitoro abantu bidoga ngo hajya ahantu ntibagukwiriza ngo nyoye litiro 40 ngo usanga ari 35 cyangwa 36. Yesu nadufashe cyane. Dushingira intaha gakiza niko gukora neza. Nimba warakijijwe ukizwe neza. Hari ababitandukanya ngo hari mukizwa na rukizwa. Rukizwa rero umuntu akijijwe nabi ajaniranye ibibi n'ivyiza byose atazi gutandukanya. Yesu nadufashe cyane. Hariho mwene data w'umupolisi yaranezereye bariko baramushingira intahe ngujya ngo naho oraramwe ngo ico gihe yari noti ya 2 ngo ya noti ya 2 ngo ntayakira ngo akure kuyarakurekura ngo acavuga ngo je narakije ngo ndiko nja mwijuru ngo inyoti zohava imugandagura aba. Ariko ndiko ndamuraba nabona asa nabandi bose amatama yambaye jateni asa neza. Yesu nashimwe. Yari icitegererezo ciza. Uwo yari yaratahuye gukora neza icarico. Yesu nashimwe. Icompa abantu b'Imana bagakora neza tukumva intahe bashinga bati hari umukristo yigenza nk'umukristo nyene yatawe iki jambo ry'Imana rivuga. Yesu nabahezagira. Ngomba mu kurangiza tuvuga n'ibintu bikeya muri Bibiliya tubona by'abantu bakoze neza batubera icitegerezo nawe aho uri, aho Imana yagushize, aho Imana yagutumbereje, uboneke nk'icitegererezo c'abantu bariko barakora neza, abantu bariko barereka abantu inzira yo mwijuru irimwe ingene amera. Yesu nashimwe. Turabona hariya mu gitabo c'Itanguriro igice ca 18 ku murongo wa mbere Aburahamu azimana. Yesu nashimwe. Twirirwa turasoma kugira ngo ntidutakaze umwanya ariko mwe mwasoma ariko je ndahavuga gusa. Aburahamu abona abantu birenganira araraba ati bajya abantu bararushe basha, bajya abantu biboneka ko bavuye kure, mbe uwo bazana kabazimiriza kanyota kabazimana ubwo niyo bagize neza. Ati ya Mana yacu. Murabona Itanguriro igice ca 12 haravugwa ihamagarwa rya Aburahamu. Kandi umuntu amaze kumenyana n'Imana aca hinduka. Bene data mwageze ikirenge mu ca Yesu muhinduke. Nimumere kwa kundi umukozi w'Imana yabifurije gukura kutabimfunya mukure. Yesu nashimwe. Cyane cyane mu kumenya Imana n'ivyigomba. Aburahamu rero yarazi ko kuzimana Imana ibikunda. Arahamagara ati batungwa mwoca hano tukaboza ibirenge tukabazimiriza kanyota bati bikore gutyo. Ngo aragenda arazana abo bantu Bibiliya ntitubwira ko babiriye byose ngo babimare. None ko bavuga ko yafashe ishuri inuze igitegetera ari inka iri kwiratambuka igendera nyiganyiga. Aca arafata ngo n'amata y'ikivuguto najya shushe byose arazana. Emwe Sara yaratigise kweri. Kandi iyo umuntu akunda Imana n'umudamu we kwiye gukunda Imana babigwaniyemwe ati singeza bareke bagende byari kugorana.
kandi bahakuye umugisha. Reka gukorera Imana birimo umugisha. Yesu nashimwe. Baca baracurirwa ijambo batari bumva kabisa, umengo ntibikunda mu kwizera guke. Avuga ngo uyu mwaka nk'uyu munsi nyene uzoba Sara umugore wawe azoba kiki ikibondo. Sara ngo kwe ngo abantu ngo sinarinzi yuko amata y'ikivugo utaboreza, ngaho nizanyama ziriko zirabikina mwibondo rero, ariko kwari ukuri Imana ntibesha. Yesu nashimwe, kuko ngo barabamarayika. Uwo nuwa mbere. Hariho n'uwundi umudamu hariya mu gitabo Abami ba kabiri igice ca 4 ku murongo w'8 yatanze indaro, yahaye umukozi w'Imana Elisa indaro, ngo baramutegurira mu nzu yo hejuru. Ubu rero tuvuze kuzimana yemwe biragoye, bavuga ngo ibihe byaragoye. Hariho nabumva umuntu adodoye bagaca batangura kubinyegeza ngo ntibikwiye, ngo nateguye. Kandi abazungu nibo babitwandukije. Umuzungu arashobora kujya umwicaye iruhande akarinda ahetse, ariko abirabure bavuga ngo iyo hari bya batatu n'uwa kane aragira gute. Abazungu rero ngo la charité bien ordonnée commence par la charité africaine commence par les autres. Ako n'agafaransa gakeya, reka twibandanirize mu bindi. Nukuvuga ngo iyumvira abandi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tubanze dushire bagenzi bacu imbere, mugenzi wawe umushira imbere. Yesu nadufashe cyane, ariko kubera ubukene bwateye umuntu yacumvye akagari kiwe n'utuboga twiwe, haraho uca usanga avuga ati ibi nivyaje yewe n'abana banje gusa. Hajemwe uwundi iyo hakurya narahabaye cyane, hariho ngo abantu bari bafise ingeso mbi, yumvise batange gukaranga indagara canke inyama neza, barama ngo hodi wapendwa, bati wa mugabo ngo araje arumvise ko byahiye. Ni babandi twumva bibinebwe, umuntu akurikije Bibiliya acavuga ati were kudakora nukora ko ngaha, mugo ko turi abakristo turihangana nyene nawe akaronkamo. Yesu nadufashe cyane. Uyu mugore rero umugore ngo aratanga indaro, araho umukozi w'Imana haba aramuzimana, hanyuma haratera ikibazo kirishugwa kuko yakiriye umukozi w'Imana. Yesu nashimwe. Ubu gutanga indaro biragoye rero. Igituma bigoye tuvuga ngo inzu yanje ngo ifise ivyumba 3 na saro gusa, kimwe n'ic'abavyeyi, ikindi n'ic'abana b'abahungu, ikindi n'ic'abana b'abakobwa. None umushitsi acaja hehe? Mbega murazi inzu za kera ingene zari zimeze? Inzu za kera zari zifise ivyumba bingahe abakuze? Hari habo bita kuziko, ahandi naho ngira ngo bahita mu muryango, ahandi ni kuburi, ni ibyo byumba gusa. Ariko abantu barabasasira ahantu bita mu bwicaro kuziko, bakaryama bakagona, bugaca bakibandaniriza. Inzu rero sizo haze hehe? None umuntu yabuze harara ukamusasira hasi, ukamuganiriza, ukamugaburira, niyo vyuka neza. Ubusirimu bwaraduteye baje, twihana ubusirimu. Uyu rero uku kwakira abantu kwamubereye umugisha. Yesu nashimwe, kuko umwana we yaragwaye ageraho guhera, hama wa mugore aragenda tumbera umukozi w'Imana ati mukozi w'Imana wewe eraba waransengeye ndaronka umwana, none raba umwana ingene abaye, ni wimenye niyo mana yawe. Yesu nashimwe. Umukozi w'Imana rero ategerezwa kumenya ingene abigenza n'Imana yiwe. Ndibuka umunsi umwe nagiye gusuhuza umuntu, bari baduhamagaye ngo dusengere umuntu kwa muganga. Turagenda dusanga yari umudamu, hari hateye ingwara. Hanyuma uwo mudamu ajana abana babiri, uwa mbere arapfa, acaratakaza ubwengere yarayinga. Hanyuma umuntu araza ngo nimuze ngo musengo kandi ni mwene data, nimuze mu musengere. Turagenda
ngo mumwihanishe ngo nawe biraboneka ko agomba arangize nta kabuza ngo none ngo mumwihanishe. Turagenda, yewe witwa ngo iki, amaso yamaze kurerembuza ntatwumva. Abana none gamufasi we bavuze ngo tumwihanishe atagishobora kuvuga. Ngo none mwe muri abakozi b'Imana ngo birabananira kuvugisha umuntu ngo naho yoba yagize. Ndabwira uwo twari nkwe nisha, reka dusenga Imana, ibindi Imana irabimenya. Turasenga duca turagenda kuko nta kindi twashobora gukora. Haheze iminsi 2 duca duhura n'uwo yaje kudutabara. Bimeze gute? Ngo ahubwo turiko turatekera ibintu turatashe ngo yakize. Imana irafise uko ibigenza, upfa kwizera gusa. None wowe uvugisha umuntu ari muri koma, usenga gusa. None ntuzi gusenga cyane, ntuzi ingene bizera, uvuga uti Imana aha hantu jewe ntaco nshoboye, nuseruke rero biboneke yuko wewe utabara umuntu nahaba amazi abantu bavuga ngo yarenze inkombe. Imana irakora naho amazi aba yarenze inkombe. Yesu nashimwe. Naya majambo y'Imana rero hariho n'uwundi hajya no kuvuga neza. Kuvuga neza navyone n'ibintu by'agaciro gose. Umuntu avuga nabi n'ivyari kumera neza arashobora kubiyangaza bikononekara. Yesu nadufashe cyane. Aha turabona umudamu yitwa Abigail, yari afise umugabo yitwa Nabali. Yesu nadufashe cyane. Hanyuma Nabali yari umutunzi afise ibintu byinshi, kuko nta mutekano wari uhari kuko hari kiroberi cyitwa Dawidi. Ni cyagihe Dawidi yari yahunze Sauli. Yesu nadufashe cyane. Kandi mu kiroberi naho baremerewe kujya ibintu byawe batarinze kubikugurira kuko ni kiroberi. Muravyumva? Dawidi rero kubera yari umuntu mwiza abanza kumugisha n'amateo. Urabona turacungereye abungere bawe, ibintu byawe bimeze neza, urabona ntawe uri ko arabihungabanya. None rero nabico dufasha, urabona yuko turi mu ishamba tumerewe nabi, gira ico ukoze. Umugatangura kubacokora ngo kwanza bajya n'abaroberi, ngo mbe wogenda akavyongorera Sauli ngo ntiyo camenya aho bari, ngo genda ubabwire ngo n'intete ntabaha. Muravyumva? Kandi Dawidi yari afise igisirikare gikomeye. Yesu nadufashe cyane. Bayibwiye Dawidi ati sawa, ubu rero ndagiye kandi uwo duhura wese no gukerera kwadashima ibyo dukora ko tubacungereye ibitungwa byabo bitaha byose ntituba twarabiriye kera, twarabiretse kugira ngo babitwihere kugushaka kwabo. None rero turagiye. Haseruka Abigail, umuntu w'ubwenge azi kuvuga neza, aragenda yikubita imbere bati nyakubaho, erega umugabo wanje ikigoryi murazi carico. Ati nta bwenge agira, ibintu ntabishira ku munzane ngo abone ibintu by'agaciro n'ibitari by'agaciro. Ariko jewe ko nabitahuye nabazaniye ibi nibi muduhangaze mutugirire imbabazi. Dawidi aramuraba ati Imana yagushize imbere yacu iragahezagirwa, kuko no munsi mu rugi wawe nta numwe yari gusiga kuvuga neza. Hegari y'abakristo b'ibigoryi batazi kuvuga neza. Yesu nadufashe cyane. Bagatuka ibintu no gusenga neza. Mbega murasenga neza? Erega ari usenga nabi byose avyiherereza ko ntiyibuke n'abandi. Mana iri joro urungika ingabo z'amarayika nyinshi cyane zidukikuze, turara amahoro, akisengera byose akavyiherereza kimigisha ku ruhande rwacu, ntiyibuka abandi. Mbega ingabo z'amarayika ibihumbi burya zirakeneye iwawe, naho yoba umwe gusa burya ntiyo kurarira ukazinduka neza. Muraja murasenga neza, abasha murahindura amasengesho, naho yoba umwe yorarira iki gihugu cy'u Burundi kandi bikagenda neza. Magongo ingabo z'amarayika ibihumbi n'ibihumbi, muraraba ko tudakoporora tugasenga nkuko twumvise n'akasenga. Ariko hari umugabo yitwa Korneliyo yasenga neza, agasengera inzu yiwe, agasenga kandi gango yari umunyamahanga. Imana iramwumviriza iti ndabonye no muri ari mu banyamahanga hariho abanyubaha,
hariho abasenga neza, ikituma umukozi wayo ati genda ubatahuza ibyo badatahura, ngo arabasobanurira ijambo ry'Imana, kandi ngo yasize abasengeye baruzura mpwemu yera. Yesu nashimwe. Gusenga neza ni iby'agaciro, ariko mu kwisengera wibuke no gusengera abandi. Yesu nadufashe cyane. Ngomba ndangirize kuri yitwa Tabita ariwe Doruka, mu Byakozwe n'Intumwa 9 ku murongo wa 36. Uyo Tabita ariwe Doruka ngo yari umuntu agirira neza abantu, biboneka yuko yari umudandaza w'impuzu, canka akaba yarafise n'amateriye yo gushona, abonye abakene akabambika, abonye imfuvyi n'abapfakazi akabagirira neza akabambika. Hanyuma urupfu ruraza. Yego urupfu nawe rutinya. Yesu nadufashe cyane. Urupfu rwarinze gubahuka Yesu, ruzi ko rudashobora kumumira ngo rumushobore. Yesu nadufashe cyane. Hanyuma abantu batangura kurira ngo yo, mbega none ninda zosubira kuduha impuzu zo kwambara, mbega yemwe izimvutano ko ari yari yarazimpaye, mbega izi mpuzu z'abana zoze ko ari yari yarazindondereye, ubu bizogenda gute? Bariko bararira birumvikana bati mbega murabizi, reka dutume ku mukozi w'Imana. Baratuma ku mukozi w'Imana, arasenga Imana, igitangaza kirakoreka. Yesu nashimwe. Kubera Tabita yakora neza, niwe akora neza nawe Imana izokwibuka. Imana ntigabitanye ngo yibagira ibikorwa byiza wakoze, kandi ibikorwa byose ukora neza birandikwa mu gitabo cyo mu ijuru. Reka turangirize aha mu Byahishuriwe Yohana, duce dushishikara ibindi. Byahishuriwe Yohana 19 ku murongo w'7. Turabe ingene gukora neza birimo umugisha udasanzwe. Byahishuriwe Yohana 19 hariya ku murongo w'7 n'uw'8. Ijambo ry'Imana riyavuga ngo tunezerwe duhimbagwe tuyihe icubahiro, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye, kandi yahawe kwambara impuzu nziza zera zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza zo mu nizo bikorwa byo kugororoka by'abandi. Ngomba nsubiremo umurongo wa 8. Kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. Yesu nashimwe. Bijya bikorwa byose ukora, ubikora ubikunze, ubikora ubinezererewe, ubikora uhanga amaso Imana, byaranditswe, uzobisanga hariya mu ijuru ngo nizo mpuzu tuzokwambara. Iyo rero turiko turasoma ijambo ry'Imana turumva ngo tuzokwambikwa imvune zera, tuzokwambikwa ibitsibo, tuzokwambikwa ibi n'ibi, tuzokayangana. Mwene data, ibyo uzokwambikwa ni ibyo wakoreye ngaha mu isi. Yesu nadufashe cyane. Tugomba dusenga Imana, ariko iri jambo ryo gukora neza uritware, kandi nturivange n'ibindi, kuko ukoze nabo ugakora neza, ugakora nabo ugakora neza, ukabivangatiranya byose, gica kibi kibazo. Kandi aho dukorera Imana yaduhaye ingabire nyinshi. Hariho abantu bakorera abaririmbyi n'abakozi b'Imana, siko none nabariya bariko bakorera mu gikoni n'abakozi b'Imana. Yesu nashimwe. Niba babikora babikunze batabivanga no kwidodomba, nizera yuko babanza gusenga, niyo bahejeje igikoni bagaca basenga bashima Imana. Yesu nadufashe cyane. Abagira amasuku n'abakozi b'Imana, ibikorwa byose turiko turakora tuzobihemberwa mu bwami bw'Imana. Ariko rero tumenye gukora neza. Hariho abidodomba, hariho n'ababesha, abaririmbyi agasiba canke agacererwa mukisigura akabesha ngo umwana yashusha, ngo nico cantebeje. Ukazobesha umwana atashusha, uzohava usanga yashushe, kandi uzocuja kwa muganga birigwe baramutera agashinge kubera ububeshi bwawe. Yesu nadufashe cyane. Vugisha ukuri uti nagize intege nke byangoye, nimba mumpana ni mumpana. Yesu nadufashe cyane. Kubesha abandi nabo baragunga Imana, yarabahezagiye
bakaguma babona umugisha batetse umugisha woduga ese umugisha woduga mugabo ntibamenye umushinge w'umugisha ko ari gukorera Imana. Wowe ugunga Imana mu vyayo muzohuriza wo kwishutse. Yesu nadufashe cyane. Tunamika amaso yacu dusenge. Umuntu wese naba ari we yisuzuma amenye ingene akorera Imana ko ari mukuri, ko ari mu kugororoka, ko ari mu bwizigirwa canke ko ari ivyo yotunganya uno munsi imbere y'Imana. Uragomba gukorera Imana neza ubisaba Imana. Umuntu yumva akwiye gusengerwa uno munsi akavuga ati ndakeneye inkomezi zihagije zo gukorera Imana neza. Hari ibintu bihora bintangira nkaja mu ntege nke, ndagomba uno munsi bihere. Kaze naho yo barumwe turamusengera Imana.